Nshuti zanje bakunzi munkurikira ku ishene ya YouTube Urugendo News, mw'iyi misi abarundi kazi bari muri Saudi Arabia ntiborohewe. Nukuri leta irakwiye kongereza kariro kuri aya mashira hamwe abarungika muri Saudi Arabia. Aho ndabihera ni hehe? Uyu munsi uyu n'uyundi murundi kazi ariko aratabaza avuga ati boss wanje agomba kumfata ku nguvu, ndakubitwa, ndamerewe nabi, ejo muzumva yishwe. Hanyuma niyo batari muri kontra ngo kiziga ntigitahwa hanwa kandi hagiye batoroka kubera ibinyene. Aya mashira hamwe none atabakurikirana y'abarungitseyo kubera iki leta idaheza ngo yakurikiranisha nke iyugare. Reka ndabasangiza intaye yo Murundi ariko atakatakamba avuga ati boss wanje ashaka kumfata ku nguvu, ariko avuga ukuntu abigenza, ariko aratabaza vraiment ni mu mutabari. Reka manze mumvirize ukuntu ariko ararira. Namahoro neza amakerundi nitwa kwizera Eferi nitwa kwizera Eferi nesafire mu kwicuma kiyenga kuyiba ofisi yewe rero ikibazo cy'inzu nashyiyemo ngo n'intambara twiri ko turakora na turiko turakora n'ibyo murahanga kwandika muri ndabona bose akagomba kutujya amana bose mwavuga ati yari nzigaranda kwana na mabuje n'abajyanye bose nzi kudodora ku muryango wanjye kamamagara nyuma bakambwira ngo kubera ikiyago magana bose wafi kwita bankara bakumubwira nawe mabuje n'umuntu ngo tumitse nawe abantu rubika nacamora narabavuga ko ndababwiye gutelefona office bakwiye ngo kuri office twaravanye ngo butunira ngo nigiye nawe ngo nukukurira indege ngo gasubire iwanyu ngo heraba ngo nayegama ngo twaravanye. Rero jewe ndafise intambara umunsi mwabuze yazindutse kwa muganga, ngiye kwa muganga bose acaramamagara nibaza ati ngomba kuba umuryango usanga ari gusa arimo kabutura gusa tuje turafatana turaguzuka turagwana nikene ndavuye tukaguzuka turagwana akacambwira ngo sinzi nabivuye kuri office none nigiye asoma ikintu nigiye ngo bizampe nzobigenda gute cyangwa umugore yadufungiye bizongera gute nazo nyavuga ko twabikoze kandi tutabikoze cyane umuntu abarize cyangwa umunsi bazwi mbabwire basubize kuri office cyane no kuri barabara kutabisha makuja atari hari boss agira akabuka ngaragiye akaca yidukiza imodoka akagaruka mu nzu tukaza kumusura mabuje nakwabishe muri saro nibere mu gikoni ntabwo ikintu cyo kwitoza muri gikoni boss kugira ngo sapangu avuga yambura ariko nyumva nigiye asebye umugore ngo genda ngo mubwire umukozi ngo genda nabi ikintu cy'umujuru agaca mbwira ngagenda ngiye mu cyumba ngo ngiye kwa cyakiye nawe agaca asanga nsanze iyo tukaba mu nzu icyumba cy'iwe hari n'igenza kugikora kenshi bariko baranywa cyane ngiye kugikora arakereranya ngo bagomba heza agaca asangana tukakuzukira hari asohotse urupango cyiyibagize imfunguzo agaca abwira umugore ngo mubwire amanukanire imfunguzo amanukanye zafunguzo gutura zafunguzo tuza kubuzuka tukwana ngasoma ku ngufu amuri ku mabiri tukiga tukabuzuka ashitse ari ibintu nza gutora mu moto inza kunama mu moto ngongeye gutwara bya bintu cyane zikambera ingorane ngenda rushe n'ukundi ndarushe none ngiye mabuje bifunze tukavana kwa n'igihe aza kunshakira mabuje kiri kajyana hari n'igihe nzaki mvuye guteruka akazi mu modoka iyo gazi nayiteruye ndashika hejuru acambwira ngo ndamuhinduze ibifunguzo yibagenda zitora ndazimushyiriye ndazimuhaye tugiye dufatana tukagwana turatembagarana tukaguzuka turagwana turwanye ko twamanitse umwanya ndakwiye ndakeniruka muri toilette yo hasi mabuje nawe cyakugura umuryango y'umuryango acaraza arambaza ngo ni iki ngo bose ngo niwe yateguye mu gihe aje cyane bwite kandi n'ikibazo nabiteguye ibi yabimbaza
kubera numvise rwari ko rurahezagurika yereka rwari ko rurahezagurika je no kwindarukira murabe umuntu abarize kuri mu nzu banze office bafuma mu muntu mwinduri nyindije uko kimutavuga nta mahoro nzwa kumubuza kuko yambwiye tukiyenduka bivuga nzokwereka ukwiyenduka bivuga nzokwereka acambwira ngo wabinye ngo nzokwiyakungu jibi kuri umuntu abarize ndarushe izo ndimo nibaho. Ikintu banza kubabwira coco nuko abantu batangira gutabaza nk'uko birangira bahuye n'ivyago kandi barabivuze. Ejo ni mumva ubu nawe ejo yahuye n'ivyago ntimuze mutangare. Bose agomba kumufata ku nguvu, nyina bujera mutoteza, bose baramutoteza. Ubu ntabwo karamutabara kandi ariko aratabaza. Uwo mumenya atubwire ibiro yazananyemo. Numvise ni mushasha niyo mpamvu atazi ibintu nabandi babwira mu bwizo gutabaza muvuga. Icambere uvuga umwirondoro wawe, amazina no preno. Ukavuga iyo uvuka naho wavuye. Niho abantu mwajananye canke bakuzi bashaka kumenya bakavuga na office yagusafirishije canke bagatanga makuru. Ukavuga agence yagukuye mu Burundi ikujana muri Saudi Arabia. Ukavuga igihe bagukuriye bakujana muri Saudi. Uwo yavuze ko hari kuva mu kwezi kw'icumi aracari mushasha. Ukavuga aho watabaje, nimba ari agence yawe, nimba ari hehe, aho watabaje ntibagutabara, aho maze gutanga ayo makuru. Kuko ntimuze murarungika ama audio gusa mutabanje kubwira ambassade canke agence yabarungitse. Kuko ari abantu batabaza batarabanza no kwandikira agence zijya office zibarungika ndazi ntaco zibafasha mugabo ntacyo hari zibafasha. Ari zibafasha. Byibuze ukavuga ati okay naranditse audio nararungitse message ntibamfasha. Hari abatabaza batarabikora. Nukuri. Rero urumva ko wavuga ati nimba bivuga he yarabivuze inyishu bakwishura nijya nyene. Imenye canke ariko reka ndabwira inama jewe. Nimba uza kugira ubuntu kumviriza iyi video kuko amajwi yarungikanya abantu ushobora kuba udafise n'amarezo, ni ikintu kimwe gusa gikomeye gikuru. Fata video canke audio nk'icabona cawe nka preuve kugira ngo ivyo ariko aragugirira biboneke. Je nkibi ndavyumva mugabo abandi ntibavyumva. Kandi no kuri office barabwira ati we nimba agomba gufata ku nguvu gerageza uronke ndari kimenyetso na kimwe. Nkuwaza buri munsi kuregera nyoko buje wabagiye ku kazi ugafata telefone ukayistarana mu iceri ukayinyegeza ugashira kuri kamera. Kuzi acaza hanyuma igaci imufata ariko arakugwanya. Aho ka video gaca karonyeka kuri office yawe. Baca baza kugutora boss wawe ntamenya n'icyo bagutoreye kandi babimubwira wamaze kugera kuri office umutekano. Canke fata amajwi muri ko muranyunyura namwe ko muragwana. Ivyo avuga byose byibuze nimba utarose ufata video fata audio amajwi. Birumvikana ko muragwana. Bikore kabiri gatatu, bikore kane. Nukuri uzuratanga ayo majwi kuri office nta kibazo ntibazo kumenera ibanga ariko bazumva kugowe bazi bagutore. Wewe uri kubivuga ku munwa gusa kandi ufise wifi, ufise mwo rezo. Nukuri ntivyumvikana. Ntivyumvikana vraiment. Ufise mwo WhatsApp, genda uri coding kuri WhatsApp. Ufyonde kuje mu mufuko canke uje muri indi application yo gufata amajwi ariko arakora ivyo bintu ucuzitanga kuri agence yawe yakurungitse ari mu Burundi canke muri Saudiya baca bagufasha ukuntu bagukura aho hantu. Wowe rero bazokwica kubera ubujuju. Mugomba barese nk'isiki juju ntavyuzi uracyari mushasha. Nk'aba bandi bamaze igihe ngaha muri Saudi Arabia baba bumva ukuntu mvuga ati ibintu bikenewe nibi hakenewe ibi nkabivuga sinosubira mwibi kubera ko bo barabizi ariko we ntabyuzi. Niyo mpamvu ndabisubiyemwo nejo nzobisubiramo kuri wewe kuko numva abantu bashasha nje babazi kandi nabatahura. Mugabo nk'abakira bo barazi ko nababwira ati nimba boss wawe aje agomba gufata ku nguvu agutera ubwoba kugwanya, mufata amajwi, mufate video,
iyo aranje uburyo umufata video ntibigoye vraiment we ahantu yamaza agusanga gumuryamye nyoko bujagiye acaza gufata umufata video bash mana yanje niyo kuba gatoya gusa babiheze. So niba vyumva rero ugerageze urabe nk'aka pleve kamwe konyene gusa wo kwerekana, hanyuma uzurabe yuko uzukaduhe mwibanga, je uzukampe uzurabe kurara ngaho, je ndazi yo nzokirungikira bagaca baza kugutora. We nimba ufise iyo ngorane, nimba hari undi afise iyo ngorane, fata video uwo muntu je ndumugumya banga wanyu, mugabo apana mwe mugambwe ndi umuntu agumya ibanga ryanyu. Nimwashaka ko tubagumiriza akabanga murakatubitsa ako ka video mugafate mukaduhe duje tubatabariza byihuta, ntimuzomara iminsi ngaho. Ariko mutabikoze gutyo ivyo muvuga vyose babifata nko kumenga sibyo, mugabo turazi ko biba ari navyo. Gira amahoro, zamuratabara abantu hakiri kare kuko bazodoherana nukuri.